Ishirahamwe Worship Again ibicishije mu mugambi waryo twese kw'ishure ryatanze ibikoresho bigizwe n'amakaye ku bana 500 bo muri cite ya kinyinya2 mu Gatumba hari kuri uyu wa 2 Nyakanga. Twaragiye hamwe twegeranya umwe wese arazana uburyo bwose ashoboye kugira ngo ukunde turonke tudukaye tuza guha abanyeshuri bari hano hantu kubanza. Twaje guteramana namwe twongera tuganira twongera duterana intege tubereka umutima w'urukundo tubafitiye kandi ko tubakunda cyane kandi tubanezererewe. Uburyo kubandanya kwigiranywa hirya no hino ariko twizera cyane rwose yuko Imana izadufashamo kandi Imana izabafashamo kugira twese hamwe dushire ubumenyi imbere muri byose. Abavyeyi bo muri iyo cite ya Kinyinya bakaba bakengurutse uwo mutima w'urukundo wo gwaruka. Ukuntu twari tubaye ngaha muri ino cite twihebuye tubona yuko ibibondo byacu bidashobora kubandanya amashure tubibanaho nikora nitwagira aho dukura. Rero je ndashimye kubw'abantu bose mubona muri ino cite, abavyeyi bose nserutse mu kibanza cabo turashimye turakengurutse aho mwakuye Imana ibahezagire. N'abo banyeshure bakaba bagaragaje umunezero wabo. Nange ndakabanje kubashimira ko mwatuzaniye amakaye murakoze Imana ibahezagire. Biga kwa Buyengero Gatumba sesi ngiye mu akandi. Hanyuma izina ryanjye nkabandikwa Noela. Hanyuma tukaba twarabuze ibintu dukoresha ndabashimiye kuba mwabizanye. Abarongoye intwaro muri iyo cite barakenguruka ako kaganuke. Turashimiye Worship Again bashoboye kwiyumvira ko kugira ngo abana bo muri cite nabo baze mu bandi bana bige baguwe neza. Umwana wacu wese ashimye kugira turonke nico kijumbu bica kure, ahubwo ko mbona mukiri bato muradodora hose mukazoronka nico kiba cy'umuceri cyangwa cyo zubiharage muzokongere kandi mwibuke aba bana bari ngaha muri cite kuko nabamwe barashonje gose aha muri cite. Ico gikorwa kikaba carangiye mu munezero ntangere ugwaruka go muri Worship Again kwigenana n'abana bari mu buruhuko muri iyo cite ya Kinyinya.